Shalom shalom abakunzi ba New Legacy TV, turabaramukije cyane tubahaye mwiriwe sero naho muherereye. Imana ikomeze ubagiriye neza, Imana ikomeze ubaho umugisha. Twaje kubashimira kubwo kudushigikira uko bukeye nuko bwije, Imana ibaho umugisha cyane. Uno munsi just kubaheza ka message gatoya y'ijambo ritoya kugira namwe Imana ibashe kubahezagira baho umugisha. Reka tubanze dusenge kugira tubaje kwinjira mu ijambo ry'Imana. Kristo turagushimiye, turaguhimbaza, aka kanya ushigwe hejuru Mana. Abatwumva bari muri kino kibanza ubaho umugisha, iri jambo tugiye gutanga rizokize benshi, rizogere kure, ni mu izina rya Yesu twizeye, amen. Tugiye kuganira ijambo dusanga muri Matayo 7:24. Haravuga ngo uwumva aya majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri ya nzu ntiyagwa, kuko yari imase ku rutare. Ariko uwumva aya majambo yanje wese ntayakore asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Amen. Ijambo dushaka kuganira ni ijambo rivuga ngo kubaka ku rutare. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ritubwira umunyabwenge uwo ari we. Umunyabwenge ngo ni umuntu wumva amajambo y'Imana, yamara kumva amajambo y'Imana akayashira en pratique, akayashira mu bikorwa, akayakurikiza. Uwo ni we Imana yita umunyabwenge. Uwo munyabwenge rero Bibiliya imugereranya nk'umuntu wubatse ku rutare. Uwo muntu rero wumva amajambo y'Imana akayakomeza yubatse ku rutare. Hepfo hagiye hatubwira iyo nzu ihuye n'ibihuhusi n'umuyaga nta ciba, kuko yubatse hehe? Yubatse ku rutare. Munsi naho batubwira umuntu witwa imburabwenge, Kinyarwanda kimwita umusazi. N'umuntu wumva amajambo y'Imana yamara kuyumva ntayashire en pratique, ntayashire mu bikorwa. Uwo muntu rero Bibiliya imugereranya nk'umuntu wubatse hehe? Ku musenyi. Namwe murabizi tubishize muri logique, umuntu wubatse ku musenyi inzu ntiyokomera. Bibiliya ivuga ngo ibihuhusi bije n'umuyaga uje, yanze iragira gute? Irasenyuka. Simple message nishaka kuvuga ngo ese woba wubatse hehe? Woba wubatse ku rutare cyangwa woba wubatse ku musenyi? So ni wewe rero wo kwikorera evaluation. Nimba uzumva amajambo y'Imana ukashira en pratique, wubatse hehe? Wubatse ku rutare. Kandi urwo rutare ninde? Ni Kristo. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ibuye ryanzwe n'abubatsi, ariko niryo ryabaye irikomeza imfuruka. Uwo tuvuga ninde? Ni Kristo. Kristo niwe ibuye ryanzwe n'abubatsi, ariko ryabaye irikomeza imfuruka. So mu Kristo aho twumva muri kino gitondo cyangwa muri no mugoroba wono munsi, wikorera evaluation, wibaze ese nubatse ku rutare cyangwa nubatse ku musenyi? Ikizokwereka ko wubatse ku rutare nuko wumva amajambo y'Imana ukayashira en pratique. Igihe kizokwereka ko wubatse ku musenyi nuko wumva amajambo y'Imana mara kuyumva ukayasiga muri kino kibanza. Ariko icyo nkwifuriza aka kanya nuko ubuzima bwawe bwubaka ku rutare, kandi urwo rutare ninde? Ni Kristo. Turashaka gufata akarorero ko umuntu muto wubatse ku rutare. Turashaka kuvuga Yobu yahuye n'ibibazo bikomeye, yahuye n'imiyaga ikomeye, ariko kubera ko yari yubatse ku rutare ntiyahungabanye, yari yubatse kuri Kristo. Icyo mpa nawe kubaka ku rutare muri kino gitondo cy'uyu munsi. Icyo mu buzima bwawe ugahindura direction, ukubaka kuri Kristo. Wahura n'indwara, wahura n'iki, ugakomerera kuri Kristo. Ijambo ry'Imana ribaganze. Amen. Reka tubasengere mwe mwabasha kutwumva kugira Imana ibashoboze, Imana ibagirire neza, ibakomeze. Abari bubatse ku musenyi mugaruke mwubake ku rutare ariko Kristo. Kristo turagushimiye ku bwa rino jambo, turagushimiye ku batumvishije, ubaho umugisha. Abari bubatse ku musenyi, abari bubatse kure yawe, batubatse kuri wewe Kristo, ubashoboze ubuzima bwabo bugaruke kuri wewe. Turasengeye n'abatarakumenya
baze bakumenye bakubakeho, kuko ni urutare. Iyo duhuye n'ibibazo bitandukanye uhorana natwe ukatugirira neza. Turagushimiye mu izina rya Yesu twizeye, amen. Turashimiye kuba kudukurikirana. Imana ibahe umugisha. Bye bye.